Sanzwe dufasha mu gikorwa cyo kubarera, harimo abana b'imfuvyi, harimo abana batawe n'abavyeyi n'abandi bana, harimo n'abandi bana bava mu miryango ibititayeho abana cyane. Hanyuma twese hamwe turi umuryango w'abantu 18 turashima Imana. Hanyuma nawe mwakoze kutugendera, turabahaye kaze ngaho iwacu. Turi mu ntara ya Bubanza ku Muzinda, turi mu muryango ugizwe na Viateur na Pascaline, bafise igikorwa ciza batanguye mu minsi yahera kandi canyoheye, bareza abana b'imfuvyi, baraza kutubwira ko bangana n'ingene bose hamwe bangana. Hanyuma reka tubahe bidondore kugira ngo muvune. Yesu nashimwe. Hama ku mazina yanje nitwa Mpabonimana Viateur, sanzwe n'ubakanye n'umufasha wanje Imana yampaye Nimbona Pascaline, tukaba dufatikanije kurera abana b'imfuvyi. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ashimwe cyane. Ku mazina nitwa Nimbona Pascaline, ni umumama, ndashima Imana. Dufise abana 3 bacu n'abandi bana 13 sanzwe dufasha mu gikorwa cyo kubarera, harimo abana b'imfuvyi, harimo abana batawe n'abavyeyi n'abandi bana, harimo n'abandi bana bava mu miryango ibititayeho abana cyane. Hanyuma twese hamwe turi umuryango w'abantu 18 turashima Imana. Hanyuma nawe mwakoze kutugendera, turabahaye kaze ngaho iwacu ahari ku Muzinda, ni komine ya Rugazi, intara ya Bubanza. Neza na neza ahantu turi bahita Ruyange Giti, ni ku ibarabara rya 12. Murakoze. Sawa, murakoze umuryango, turabashimiye. Hanyuma twanyuye n'igikorwa cyo mwakoze cyo kurera abana bato bariko baratera baje imbere kandi babayeho neza, ndabona barasayangana. Iyo bya bose basayangana kubera igikorwa cyiza mwakoze, mwagize ngo bidasanzwe. Nagomba dutangure kumbure muri kahise, mu mufisuzi bameze gute muri kahise, hanyuma gatoya mutaye kubana mwebwe babiri mukagira ubwo bw'abana. Yego, murakoze cyane tubaza icyo kibazo. Twebwe muri kahise twavukiye mu ntara zitandukanye. Jewe navukiye mu ntara ya Gitega, komine ya Giheta, zone ya Kabanga. Hashobora kuba ndiko ndavuga hari abaca bamenya. Ubu nawe twagiye guhura dukuze, dufata intumbero yo kubana. Imana iradushoboza, turabishobora. Nuko kubana kwacu rero twaribarutse abana. Ubu tugeze mu bana 3, abahungu umwe n'abakobwa 2. Twabaye mu buzima butari bworoshye, ubuzima bugoye. Twari turabakirisu kandi dusenga Imana, ariko imibereho yaratunanira. Hajya tuvuye guca ingero nk'uko abandi bamwe babikora. Twarabaye mu buzima bwo gukora ikiyede, twarabaye mu buzima bwo kumanukiye ku mapudere, abantu badupimira amatasha turima. Ariko muri byose twari twubaha Imana kandi twari dukundana hagati yacu, tugakunda n'ababanyi, tukagira urukundo by'ukuri. Abo twagiye turabana bose, ahantu twagiye turaca, nta muntu n'umwe atuzi nabi mu kijyanye no kubana n'abantu. Inyuma yaho rero tumaze kubana, ubuzima buramera nk'ubutugoye, naho twiyumvira ko dushobora kurondera ukuntu umwe agenda kurondera ubuzima. Jewe ndahaguruka ngenda mu gihugu cya Oman, ngiye kuronderayo amafaranga. Naho nagireyo intambara zitandukanye kandi nyinshi cyane, birangira ngarutse uko nagiye atana amafaranga ngarukanye, kuko byaragoranye rwose. Nayo ni témoignage ndende, sinzi ko no tangura, ni ndende cyane rwose. Oya ciyoze ntacu reka tuje mu tamake. Intumbero turi mugira muri Oman, ubuzima n'ubanyu cyane intumbero umwari mugiye ku ntumbero igiye. Yewe intumbero narengiyemo kwari kurondera ubuzima. Hanyuma cyambere nikuza nteguye kugenda ikintu twashize imbere ko tuzogura parcelle, tukubaka inzu, tukarondera ukuntu umuntu ashobora kwibeshaho nk'umutahe wo kudandaza. Iyo migambi twari twinjise. Hanyuma imvo nyamukuru muri jewe narakunda ibikorwa by'Imana, ariko nkabura uko nobishobora kubikora. Nari mfise impano idasanzwe yo kwitaho abantu bari hasi y'abandi. Nkabona nk'umuntu nk'akarorero ashonje kwibarabara,
ata kintu kirekire mfise muhira ariko nkamuzana tugasangira twatundi ifise naba natetse inusu y'ibiharage tukayicamo kabiri nkamuha igice nkasigarana ikindi naje kuri abantu bagoye mu bitaro n'urukundo rwishi hariho nagenda atani ikintu cyo kurya ntwaye nkasanga abantu barashonje bikananira kwihangana nkataha ndarira nkose nagenda bashika rero maze gufata iyo ntumbero yo kugenda numva umenga nzoza nzanye amafaranga bya bikorwa byanjye nzobikora binyoroheye nzoba narubatse inzu ntayo iwanje meze neza afise amafaranga ca mwumva umuntu avuye hanze ariko bica biranka ntibyagenda nk'uko navyifuza ca ndagaruka rero ngaha mu Burundi hanyuma maze kugaruka nashikiye muri bwa buzima ntibwari bworoshe cyane nta na gatoya ariko nkomeza kubona n'Imana ko amasezerano nari mfitaniye mu masezerano Imana yari yarampaye iki gikorwa yari yarambwiye ko nzokwitaho abana b'imfuvyi abana batagira uwo bakurikirana ariko ndavye n'amaso nabona ntazobishobora uko byari biri kose rero ndabitanguye bamwe barantwenze abandi baranciye intege abanteye intege babaye bake kubanciye intege ugatoye none n'akaruro umufasha wawe mubanye mwari mwanyije bikano maze byateye mwavyakiye gute iyo mpano yiwe kugira igishika ku bantu iri gihe abavuga ati umufasha uyu agurisha byarakuboheye wabifashe mwiki umuteye intege gute murakoze cyane ni kuvuga mu cyo gihe tugitangura ku bana babanye dufitaniye urukundo rudasanzwe kandi tuba mu bibazo byasaba kwihangana nabwo ngo n'ubu ibibazo bishika bisaba ko twihangana kuko twarashobora gufungura turushe nyine bigoranye hari n'igihe rimwe na rimwe twabura ibyo dushobora gufungura mu gihe ntarose akazi ngo ngende nko guca amahera ariko nkaza mbona abatesi gusenga hamwe baratugemuriye baratuganira ibyo gufungura bituma muri jewe numva nanje nogira imbabazi ati hamwe ngize icyo ndonka nanje noza ndakora bino bikorwa ariko kubera ubukene bikatunanira mugabo twagiranira urukundo rudasanzwe niko twaba dufise twose niho tubonye ubuzima bwanse nyene twarafukama tugasenga Imana benshi baraduca intege ngo twama ku karago k'umutwaro umwe ariko turi ku karago turiko turasenga Imana ikaguma itubwira ati nzobagirira neza kandi itunga n'iryagwira ntimuzarishire ku mutima ndabivuze rimwe muzovyumve kabiri niyo mpamvu rero umudamu atanguye kino gikorwa naca nsubiza amaso inyuma ntibuka ivy'Imana yavuganye natwe kireka tubikurikize nabugingo n'ubu turacakurikiza ivy'Imana yatubwiye turacarindiriye kandi twihanganye bizera ko Imana izatugirira neza tukabandanya kino gikorwa nubwo ari igikorwa kitoroshe ni igikorwa gisaba ingufu ni igikorwa gisaba kwitanga kugira urukundo kubera ko tutagihawe n'umuntu kanaka twagihawe n'Imana niyo mpamvu twizeye ko izadushigikira mu kino gikorwa Yesu nashimye ashimye cyane murakoze turashikingurutse kuri histoire mutuhaye y'ubuzima bwanyu ngire byagenze nako ni kubaza ikibazo cyane none mubona uwo mutima canke iyungabirano mufise mwese musangiriye hamwe murabona ko muzoyikurikirana neza kugeza imbere yego cyane tuzabikurikirana na cyane ko mwabibwiwe n'Imana muri ku karago yego igikorwa n'Imana yaduhaye kandi turi ku karago mugifashe nk'ama kandi mugikurikirana mugifise n'umutima yego sawa Imana ibahezegire ndibaza ko so mwashoboye kuvuga yuko mwagiye muri Oman urashaka kutubwira uko byagenze kuko turatwumva amakuru menshi cyane urashaka kutubwira ubuzima waciyemo muri Oman kugira ngo ati nabifuza kujayo cyane kugira ngo ati barabe ko bashobora kugira ikintu kibafasha muri iyo nzira ego murakoze cyane jewe naragiye muri icyo gihugu ngiye kurondera ubuzima kandi narasenga Imana ikambwira ngo no mu bihe bikomeye nzobana nawe mujyanye mu mahanga nzogucisha mu bikomeye n'amajambo Imana yantekereye ngomba kugenda nari njyamye mu nzozi Imana irangendera yambwira ati mujyanye mu mahanga uhaye ingabo zo kukurinda kuko nzogucisha mu bikomeye nutasamara nzobana nawe ariko niwarangiza urugendo uzogaruka umbwirira abantu ibyo wabonye rero maze kugaruka nagiriwe amahirwe yo kubwira abantu ibyo nabonye ibintu bikomeye cyane narabivuze kuri YouTube Umuco Wera TV
iyi témoignage irahari narabivuze mu Rwanda kuri Beura washingiwe iyi témoignage irahari hari abamaze kuyikurikirana abatarayikurikirana bosubira inyuma bakayikurikirana cyangwa bakumvira ngaha icyama kingiye gutanga navuye mu iki gihugu dukenye pe jewe nagira ikanzu imwe kandi numvise amahirwe aracyahari se wabana akagira ishati imwe n'ipataro imwe nizo mpuzu yaratunze mu buzima azambara muhira azambara gusa mu masengesho samedi azitwara dimanche gusenga yageze ahantu ahubwo atashe mukumbaza ati washobora kumesurira akagashati mbaza ati washobora kumesurira akakaranga muntu kanje hama nkagatora akamesurira ndakamesurira cyajahe kuryama hari abantu bose ko mwari mukiri bato ivyo byashoboka gute twari bato dufise umwete wo gukora nukuri turakunda gukora kandi turavyita ariko hahandi ikintu cyose ukoze ko kidakora icyo dufashe kitucika ikindi dufashe cyane twanakorera n'umuntu basi tugakora amafaranga ashika nk'ibihumbi nka 30 40 50 za 2019 murabona ko yaramahera atari make ugashutegura ati mwanya amahera dukoreye kwanaka tuzoyakuramo akagambi hama dushobore gusumisha ya cyangwa twishura inzu aya wa muntu yaciye yaduheranira ugiye kumusubambira akaguha 2000 usubiye akazoguha 3 ya mahera akazorinda hera gutyo ijya nyuma aho akakujyana ku botike ati baguha ubufu nta mahera afise ndagufata bikarangira atati dushitse umugambi wose tugize waranga ariko muri ivyo ntitwacitse intege twagumye twihangana kandi dusenga Imana nuko rero yahabuye bigenda batwesha tugiye ingingo yo kugenda namusigiye umwana wacu w'imfura n'uyu wicaye ngaha n'uyu ahaguruka byiza cyane nazi imbere n'uyu yitwa Mugisha Merveille namusize afise amezi 11 uvuga namwe nkeje amezi 9 ndamusiga ndagenda hari akana gatoyi cyane ndamusigira papa wiyo maze gushikayo byarase cyane sinobidondagura uko byagenze ariko murazi ubuzima bwo mu Barabu hari habo bugora gusumba abandi ariko nanje bwangoye kwita abandi bose bibaza ko bariyo uretse bagize amahigo mabi yo kwitaba Imana ariyo bari jewe naragarutse nico nabarushije ahandi ho naramerewe nabi jewe nakoze mu nzu 16 zose banyirukana mu nzu 16 nararaye mu ishyamba nararaye mu ibarabara mu makanevu mu mpango z'umuntu nkuko nkaza nkajya nkasha nduga kuri clôture nkasha nkorokera indani cyane cyane imbere y'umuryango w'umuntu hama mu gitondo bwaca nkacunga ko umukozi yugura akasohoka akagenda nabaye ikirara mba mu ibarabara amezi menshi ni ukuvuga namaze y'imyaka 2 bura mu kwezi kumwe ni ukuvuga umwaka n'amezi 11 nakoze mu nzu ya mbere umwaka bampembye amezi 3 mu mezi 12 hanyuma nigaze kwishyuza amafaranga y'amezi 3 bantwara muri office baranyugaranira muri toilette kuva saa 10 kugera saa 4:30 y'ijoro barankubise hamwe ntashobora no kuva ngaha ngo ngere haje ahubwo nagenda ndikweza njya hasi nahuye no guhohoterwa kwinshi cyane sifise ukuntu no bisigura hanyuma byagiye kurangira gute namaze amezi 9 mu barabara igihugu cya Oman sanaho nakizungurutse cyose uretse nta rimwe ntashitsemwo bita Sarara nandi hose giwe narahageze aho mazindwi siho namari yindi ahandi mazindwi siho namari yindi icyatuma mba mwizongo niki cyo navuye ino ndi umuntu usenga kandi ufitanye ibanga n'Imana giyereza nagera mu nzu nkatangura kubona ibintu byaho byose ahantu nashikiye hambere bara abantu bakorana n'imyuka mibi cyane mu bintu bijanye n'imbaraga mbi z'umwijima rero nkagira amahishuriro yo kubibona n'ibindi byinshi sino bisigura ngo bihere hanyuma mwugo rugo bagiye kunyita umurozi nuko raho bose nazungurukisha gihugu nari mfise dossier y'iki yuko ndi umurozi naragana nk'ahantu nkasaba akazi nari maze kuhamenyera ngasaba ikazi bakampa nakora ndamaze nka desomene ya dossier yuko ndi umurozi ikaba yashitse ahubwo kubera ko uburozi hari urumva wishe umuntu nawe baranakwica nico gihano kiracahari bamenye ko ndi umurozi ahubwo nasha ntoroka nkasha ndahava nkaca ngenda haraho nava banyirukanye hari naho niyirukana jewe nyine amezi 11 rero ndiko nzunguruka mizo 16 byarangiye ngiye he gufungwa amezi 2 nayamaze muri prison
iminsi 6 muri prison ntoyi, hanyuma iyindi minsi isigaye igira amezi 2 akwire mwibohero rikuru ry'igihugu cya Oman aho bita Samayeje, niyo nafungiwe amanda pound 5. Uko navuyeho naho byari ibintu bikomeye cyane mu kuboko kw'Imana, kuko nafunzwe atadosiye ngira, atamuntu umwe tuburana, naguma nicaye yuko nyene abandi bajya kumvirizwa n'ababijejwe bakabarenganura, jewe naba nicaye nta nimero y'umuntu n'umwe nari mfise ngo telefone mvuga ati mfise ikibazo. Imana yari yaramariye ati ni jewe nawe nje kugwana urugamba rwa nyuma, nta muntu n'umwe rero yarazi situation ndimo, nta muntu n'umwe yarazi ahantu ndi wo mwisi. N'uyu mushinga nawe wanje ntiyigeze abimenya na gato, yarazi ko nkunzwe, ahubwo bamaze kubona batakitura kuri telefone bimviye ko napfuye. Abasenze hari abavyeyi bamwe bo mu Rwanda barasenze barabaza Imana ati uyu muntu uko dusanzwe tumufasha gusenga aracyariho cyangwa ntariho, ari he? Imana yabishura ngo ariho kandi ndabarinda murinzi, ntiyigeze babwira ahantu ndi. Niko rero kuva muri prison navuyeyo gute? Nakunzwe n'umusazi. Nakunzwe n'umusazi, uwo mukobwa w'umusazi ambera inshuti, niwe yatumye mva muri prison. Reka ndabahetse manyaje gato uko byagenze. Ngeze muri prison ubwa mbere banyugururiye kuri portail, nakiriwe n'umusazi w'umurundi kazi, arambwira ati wewe ndakuzi, wewe witwa Bayaga. Yanje sindi Bayaga. Ati wewe uri Bayaga, twarakorana ku mashini mu kinama tudandaza umuceri. Ndambwira nto yanje sije, none mu kinama we ntuhazi? Ndahazi. Ariko uwo muntu uvuga sije, wumviriza ngo ibyo bivugisha byose. Ati jewe nimba ntaje ngaha kubera wewe uhaje kubera jewe. Icyo ni jambo nabwiwe n'umusazi, sinumva icyo risigura, musha muvyuma nagira ntari karasara nyine bisanzwe. Basi rero ndagera aho hantu, ndi inshuti y'uwo musazi, nkamwoza, yaramaze amezi menshi aho hantu, nkamwitaho, nkamumesurira, nkamugaburira n'ibindi byinshi nyine ndamubera inshuti. Ndahamaze iminsi 3 tubanye n'uwo, baca bazana ubundi musazi kandi w'umutanzania. Nawo mutanzania bazanye atambonye ntiyajyama, nawe ndamubera inshuti kwa kundi. Bukeye bashobora kuvuga ati rero uyu ko adasinda adakubitana, uwo mutanzania ntiyakubitana, ati reka tumutware muri prison nkuru kugira bagire ntibamuvure, harimo nk'ibitaro we bashobora mutwara. Nanjye nkasigara hahandi. Haheze iminsi niho barabadosiye yanje, bona nta muntu umwe ariko arankurikirana, nta wumburanya ntaki, basha baranyunguruza nanje bantwara mu iyo bohero nkuru. Banshikanyeyo wa umusazi wo muri Tanzania naciye ahantu bamwugaraniye, acarandamutsa nkuko abaranyibutse. Anyibutse cyero nshaka kumubera inshuti, turabana tugasangira, twabana mu cyumba kimwe, abandi bose barakivuyemo, tugasenga mu ijoro nkamusengera n'ibindi byinshi twabanyemo. Hanyuma niho bamubwira amaze kugarukana ubwenge, hamwe no kumusengera no kumuvura, jewe ndagira ndabana nawe. Hanyuma tubona aragarukanye ubwenge gato, niho bamubaza igihugu avamwo, hari ukuntu umusazi bamukurikirana bumvise ashoboye gutondeka neza adresse yiwe, bakamurungika mu gihugu iwabo. Baramuhamagara rero umunsi umwe ari wa kabiri, baramubwira ati we ku munsi wa 5 uzotaha. Yambajije ngo none wewe tuzotaha? Ndamubwira ntoya tuzotaha. Ashambwira ati jewe sinzogusiga. Nibaza ni amajambo y'umusazi. Kuwa 4 haragera ati mumuzane tumupime covid, hanyuma aje azotaha. Arambwira ati tutajanye nawe bagupime singende. Wabaye urugamba turamwambika, tukamwambika impuzu akazambura, bamutwaye tugenda turakwega n'abandi bakobwa baramumfasha, tumushikana kwa muganga baramupima, bukeye yitegura kuri indege. Yari umwigeme. Mwijoro arambwira n'ubundi kandi terega n'ubundi sinzogusiga. Mu gitondo baje kumutora saa 3, abapolisi baramutwara kuri indege. Bamushikanye mu kibuga c'indege, baje kumuha itike ngo agende. Kajya kantu ka mbere bacamwo, aciyemo kajya gashaka avuga, yaciye yikubita hasi, acararaba, barapepeya, baregeranya. Murabizi umuntu yamaze kumeruka ntibamutwara mu ndege, bamuhuriza imodoka bamugarukana muri prison. Bamugarukanye umupolisi amwiyegetse, yukuye akantu gatoyi gutya kugira ngo ndampamagara nze kumutora, acarambura. Aho we yaciye amwikura sunika urugi rwose ruje rurangerekeza ariruka kunda, aca barakize yongeye gutwara. Turagumana umunsi wa mbere hariya indege
indege zaguma zihaguruka ku wa gatanu ku yindi vendredi kandi bavuga ko indege izohaguruka igenda imutwaye none baraza baramutora acamera kwa kundi nyene n'umunsi ugira gatatu ijya gatatu yashitse ajya muri koma yamazemo iminsi 3 yarabiye mu kibuga c'indege baramugarukana ntiyongera guhembuka acamushikana kwa muganga ari muri koma hazi iminsi 3 baraza barantora abapolisi ati ngo uze kuraba mugenzi wawe ararembye ntapfe kamubonye barantwariye gwariye mu bitaro anyumvise dogiteri yaramaze kumenya yumva dogiteri arampaye karibu yaramukurikirana yumvise ijwi ryanje byonyene yaciye abyuka yararyamye arimo oxygene ibyo bintu byose bakorera umuntu ari muri reanimation acaravyuka acaricara acarampamagara acarandamutsa acarababwira ngo nibamukoremo amaseru mu bintu byose bari bamusizemo barabimukuramo aca bamuzima ego yaciye akira acarambaza arambwira ko ashonje ndamusabira ibyo kurya barazana aca turasangira arafungura neza ata kibazo afise cyate mu madoteri nkuru acarangira rero uwo munsi wewe ntusubira hariya curara ngaha mugumane ncanguma ngaha ariko sinamenya ko hari amatohoza ariko arakugwa barabe ko tuzinanye bamenye ko ari ibintu byose turategura kugira ngo tujye dutahana barakora amatohoza basanga jewe mva ngaha mu Burundi n'abava Tanzania Dar es Salaam basanga twahuriye muri prison ndahamaze iminsi 5 nawe yarahamaze umunsi umwe basanga ntaho tuzinanye ko baravuga ati rero abantu tugire gute ibyo tuzozana abashefu badukurira barabi ibi bintu baba ari bo bafata ingingo y'icoko cyabarabazana rero bukeye babazanye ntibatubwiye twebwe ntibyo twabatuza badushize mu cyumba cyakindi nyene baratwugana baje kudusiriveya kuri kamera de surveillance jewe twari ko turakina hari utuntu abana bakunda gukina bashira utuntu mu maboko ukagira ukagatomboza aho agasiga ibyo twari ko turakina dogiteri arababwira ati murabona ari karakina ngo tugende ndabugurire muze turabikurikira baraje barinjira ababonye yaciye ava hasi ahagarara bamwidirisha afata position fixe ku buryo bose byabananiye kumukura bari abantu 5 badogiteri 2 n'abapolisi 3 byarasi barafata barakwega no kubuja ntiyabuja bace baraheba cyangwa ngenda nawe umutuzanira je namufashe gutu kuboko acarankurikira baravyihweza bati ibintu by'abantu ni kibazo umudamu rero yarabijejwe no yafashe ingingo aravuga ati uyu mutanzania mwamuhaye itike ifise garanti y'ukwezi kumwe rero igirive expire igiritigihe itaye igihe muzomwongera iyindi ati nico kimwe na mwofata zibiri imwe mukayiha Pascaline ajya mu Burundi iyindi mukayiha uhasina akaja Tanzania iwabo agataha nuko byagenze rero nanjye bamuteye indege arabimenya ko bayimpaye bukeye bamuriza indege aremera ku wa gatanu nanjye ni indege yo ku wa gatandatu nuko byagenze Imana ikora igitangaza cyanyuma cyanteye ubwoba nakuze soma Bibiliya nkabona ibitangaza byinshi muri Bibiliya Imana yankoreye igitangaza gishasha nta muntu umwe yigeze gikorera muri Bibiliya nta n'uwundi mu buzima busanzwe ndacumva uyu mutanzania mwasho kuganira gute mu buzima bwiwe uretse ko mwahuje n'Imana mwasho kutamara gute kugira mu buzi biganira mu nzira zose kugira duhuze ururimi twahurirako twarahurira ku Cyongereza tugahurira ku Cyarabu giteye kivanze n'amakosa menshi tukaganira rero negati kumwe mwahuje n'Igiswahili ko hari ururimi bavuga Igiswahili yarakize ariko je ntacyo narize yaranakivuga sinumva ibyo avuze ariko kubera ari umusazi nkapfa kwemera bisigura ko Icyongereza rero uragerageza ndagerageza by'ukuri sawa gera kuri icyo gitangaza cyabaye rero murakoze icyo gitangaza cyabaye nageze nanjye mu kibuga cy'indege bampereza itike umushefu yari yantwaye amvanye mu Ibohero arampita y'indege banguriye naguriwe n'igihugu cya Oman ubutegetsi buca bufata umuntu byagoye bukamusubiza iwabo ndayitora mu maboko ndagenda hamwe ndenganye gato ngira nshika ku muryango w'indege nasanze yafika tayumvise sanga yatakaye ndajugumira impuzu nambaye zirajugumira sinumva ukuntu ndi bubigenza nza kwinjira mu ndege baransohora ati tike iri he ndagera nkayumvise ugenda uyirondere ni yatakaye ariko bari buri bifise urayurirana nagiye kuri indege yatakaye nayitaye nkiriko ndaza ajya mu kibuga cy'indege kujya ko ntugenda werekana amadoki mufise
nari mfise impapuro navanye muri prison, nari mfise impapuro za covid bankoreye ko kumima, nari mfise n'urupapuro rwari rwavuye ino mu Burundi rwampurusha ko gutaha kuko nta passport nagira, nta visa nagira, nta karanga muntu nagira, nta n'amafaranga. Cyo muvyumva uwo muntu ko yarari. Hanyuma rero yatike y'indege itakaye barambuza kwinjira. Namwe ati namuhinjira kandi ikafise. Nagiye kwitahura mu nyuma maze gufata imodoka za Borokani sanga wayibagiye nturira. Navuga ikumbe nuriye mu ndege atatikifise. Ico gihe sinatangura ko ari igitangaza gikomeye. Rero nuriye bansohora bansubiza hanze. Bansubije hanze naciye nje inyuma gato y'indege ndasenga. Ngira Imana ntimana. Abisirayeli bavuye muri Egiputa wabanyeyo nabo uvanayo nabo ariko ntibigeze basubira inyuma, bararushe baruhira mu butayu, ariko twende ku rugendo rurabandanya kuko byashobokeye. Jewe rero sinemeye gusubira mu gihugu cya Oman, ngomba uhuma amaso bajya abantu bahume neza ndabacemwo ntihagire n'umwambaza ngo ugiye cyangwa ati yatike wayitora. Nuko byagenze rero narashitse ku muryango nizera ko batambona ncamwo hagati ko nyine bagisanga bari kuri koti imwe n'abandi ku yindi, nta muntu umwe yampagaritse ndagenda diregite. Nari ngiye kwicara ku ntebe igira 15 umurongo wo mu kuboko kw'iburyo yari hagati, nari nasomye urwo rupapuro ako kantu bambaye imbere y'igihe ndabona aho nza kwicara. Indege rero abantu bose bamaze kwicara buzuye, jewe naje ndumwe bwa nyuma cya ndabona hantu ikibanza atamuntu acicayeko, cya ndasaba uri gutya arambisa cya ndinjiramo hagati ndicara cyasanga nico kibanza cyanje. Numva indege barayugaye, mbona akantu kameze nk'umwijima umucuragabanutse, numvigize gutya raryama, numvigize nakandi nkuko numvira hagurutse, nakomye induru mu ndege. Nukuvuga ubwo munavugije mu ndege nta n'undi muntu azoruvutse. Ibyo kunda nari nezerewe cyane, nari mpimbawe. Umunezero utava ku by'umuntu afise, umunezero utava ku mavarize umuntu atahanye. Nta varize nimwe nari ifise, nari mfise agasakoshi gato mu maboko ninagabiwe n'umuntu umugore w'umwongereza nigeze gukorera, kari mu ipataro n'umupira yari yarangabiye. Nuko rero jewe nezerwa cyane mu ndege, ndarira ndaririmba. Hanyuma indege iraza ingera Ethiopia, ngeze Ethiopia niho naciye telefone ubu ndamubwira nti burya ndiko ndaza, je nta na telefone nari mfite icyo gihe yarabaye décharge. Hanyuma ndaza ndamubwiye ko ndiko ndaza, ikibazo yambagije kubera ko bwa buzima namusigamo na bwa ruseriga kirimo gusa yari yidadiriye aragura kandi gashaki muri ya mahera nababwira narungi nahembwa y'amezi 3 ku madeni yari afise no kugaburira umwana mwitaho murumva umwana mutoyi yari yaraguzema kandi gashaki. Atari isho nta kindi kintu nakimwe cyo mundu cyari ciyongereye ko ishuka nagiye turyama ko nagarutse ari zazindi nyene ngaruka ubuzima ari bwa wundi nyene gusha mu byumba. Yambagije ngo mu bintu zanye none ngo harimo amashuka, nambwira nto ya nta yarimo, nasize voice sinarinzi ko yayibonye gusa nambwira ntize kuza kuntegera nzaniye ibirato, nta birato nambaye, nta birato nari nambaye. Niramba utiyebo yebo twinimero 36 twari tunguye nene tugabiwe n'umuntu, twari umwana w'imyaka 8 kirengerero cyasigara inyuma, numva gushika no kumuzina ndatwambaye ibintu bisoni yaciye aca mu isoko rarangurira ibirato. Nasize iyo voice sinasubiye no kuraba ko yayisomye canke yishyuye, ariko we nigishika cishi ashobora kuntegera aca mu kinama gurishuka agura ipera imwe y'ishuka ngurira n'ivyo birato amasanga mu kibuga c'indege. Mu kibuga c'indege ugira usohoke byasaba kuriha $20 muri covid, nta $1 rimwe jewe narifise. Barambwiye atahuta yarishe ntuka ngaha ntayumvise, jewe mvuye muri prison kubera ko navuye muri prison naravyibushe nasa neza kuko twafungura neza naje nyene meze neza. Barambwiye ati nta muntu avuye muri prison asagutyo uri hayo mafaranga. Ndabwira ati ntayo. Barambwiye ati umuntu wese aciyenga naho yo bugwa yaje kuyivuza yari nikiziga aya mahera cyo yaje rero we nta kundi. Abantu bose barasohoka barakompleta bijya bisabwa barasohoka, jewe nsigarayo ndarira cyane. Naho naririye ubundi kandi naje nezerewe, narize kubw'umunezero mwinshi nari mfise wo kongera kubona igihugu cy'u Burundi, ariko ngeze muri cyo byanka kunsohoka. Ikindi kintu cyandijije ni ukubona igihugu cya Oman kitambyaye cyaranyitayeho kikandihira amafaranga yacu nkataha nubwo byashyize mu nzira igatagara, ariko mu gihugu cyacu cy'u Burundi bakanka kundekura ntari $70. Barambwiye ati n'amategeko cyandica niho rero umutaravayeru wahajya yarasohotse hanze
acabona uyu mwana uyu yari mutoya yari bwakwiza imyaka 3 nagarutse afite imyaka 2 n'amezi 9 itatibura mu n'imisi bari bazana ntajya muza wa muntu acarababwira ati jewe ndabonye umuntu mu kibuga cy'indege asa n'uwo mwana mufise aho nari nsigaye ndumwe abandi bose batashe ata muntu asigaye hayi uwo twururukanye indege ati none ko atasohoka reka kori bari karari yagize ikibazo nyabaki yabuze amafaranga yo kurya kinanga umuntu w'umugenzi bari kimwe n'uyu ntabe yari afise ashira yamugurana yanze 60 cyanda yariha ndasohoka turaramukanya hanyuma turaduga gake turaza tugera no ku Kiyange dufata bajaji tugeza kuri Mendevre turaza kuri Mendevre dufata bisi turutsa ngaho ku Muzinda turataha mbira nuko nagarutse mu rugo Yesu nashimye cyane aho gato yanda kubaze uyumvira ni iki gituma abarundi benshi bashikariya bagaca basara no kuvuga igituma abarundi basara kandi bakugira ubugwayi bwo mu mutwe cyangwa hababuka icyambere harateye ubwoba jewe haranteye ubwoba kuburyo none umunsi naho ngira ngo usubirane wege sinusubirayo ivyo ko no kuvuga abarabu n'abantu bafise umutima nk'uw'ibikoko nta mutima runtu bagira nk'uwacu kuko twebwe turibuka ko hari imbabazi twagiriwe kubw'umwami wacu Yesu Kristo kubwa Kristo aba muri twebwe bigatuma tugiranira urukundo hagati yacu bo rero kuri twebwe batubona nkaho umenga turi bikoko hari abahababugwa n'iki no gukankamirwa gufatwa nabi gukubitwa n'abandi barogwa navyo biba murakubitwa no gukubitwa je nkaje mu bakubise ndimwo ndazi n'abandi bakubise ariko hariho n'abandi bashikayo bakamererwa neza ntibisigura ko abo bagiyeyo byose bose byanse hari abo byanka nabo bikunda urashobora kuvuga nk'isharabo gitoya kugira abantu babone by'ukuri koko bumve by'ukuri koko ko yigeze kujyayo nubwo ko bari gatoya bari kuramukanya kugira bamenye ko nibyo koko ko ari atatu cyane ayavuga ni kuvuga mu cyarabu ukuntu baramukanya ni ukunyera bamigana bakamwe baramukanya bavuga ati assalamu alaykum hanyuma akakwishyura ukamubaza ati umubazije ati ni gute akura mubaza ati kefa khalish agacha kugira ati nzen abukubwira ati ni sawa. Tugende ku mugabo ku mupapa igihe warungi ku mugore wawe warufise ivyizigiro yuko umugore azozana inoti murakoze cyane yashitse amezi 3 araguhaye mugabo iyindi misi andi mezi arananiwe kukurungikira amafaranga wowe wavyakiye gute ntigeze ugira amakenga yuko kuko dusavye tuzi hari abagore bashitse hariya baca bahemukira abagabo babo ugaca usanga amafaranga bayahaye abandi bantu ntigeze wimvira ico kintu cyangwa se ujya mwana yarakiri mutoya wabanye nawe gute muri ubwo buzima ata amafaranga atabu murakoze cyane ukuvuga akigenda je nari mfise ivyizigiro ko tuzoronka amafaranga tukagura amaparasera tukubaka inzu nyene tukagura n'indimiro zo kurimamwo tukagura amatongo y'ibigazi kugira ngo tubeho neza ariko amaze gushikayo sivyo nabaye nkibona ahubwo nace niyakira uko amaze gushikayo amaze ayo mezi yagumye ko akura n'intambara nkarindira ko ashobora kundungikira amafaranga nkabura nanjye nkaraba aho ndiko ndaba bariko baranyirukana abo mpangiye inzu umwana akeneye ubuyi umwana akenera ibyo kurya yari umwana mutoyi cyane byasaba ko ndamwitwararika niho nakomeje ndi muri bwa buzima nyene neza ndagenda gukitasha abantu bantenga ati noneho abagore bashitse hanze cabahemukira abagabo ihera wa mugabo yari ikwegeye ndabibamo ariko nakomeje gusenga Imana hari gitoyi yavuze ko yagarutse amaze umwaka n'amezi 11 nanje naragize inzozi njyanye Imana irampa inzozi mbona umudamu yagarutse atamaze ikiringo amaze umwaka n'amezi 11 nkuko yabivuze kandi atamafaranga afise nza kuvuga ati none ibi nibiki rero mu ivyo bihe byose yaguma acamo nanje naca nguma nibuka ivyo Imana yambariye nkavuga ati kumbe nivyo
abagenzi biwe yo hariya nyine hanze bakantelefona kuko bari bafite nimero yanje bakambara ati ahubwo ujya mugore wawe atinya akazi ntashaka gukora, ariko nanjye nkasubiza amaso inyuma nkaraba ubuzima yagiye turimo, nkavuga ati ntako yoreka gukora akazi kandi azi ubuzima yansizemo yansigiye n'umwana, ahubwo reka dusenge Imana izatugirira neza. Ni mubwo buryo rero nabayeho naremeshwa n'ijambo ry'Imana, kuko nta kintu na kimwe cyaba Imana itabizenye itadukiriye isezerano, ariko Imana ikaguma ivuga ati nzobagirira neza, nanjye nkayigiye neza hizozanana nkayibura, ariko n'ubu ndacyashima Imana. Rero ntabwo nagize kwihebura kunini, kuko nasize umutima kuko Imana yavuze gushika n'uno munsi. Murakoze cyane. So umwaka umwe n'amezi angahe umugore ari hanze, n'abagabo bake bishobokera ko bashobora kwihangana bakamara ico kiringo cyose badaciyemwo abagore babo canke ngo bazane undi mugore bivanye na situation umuntu aba arimwo, kandi bivanye n'ukuntu ubona umugore ata amafaranga yaguha. So n'umutima nuko numva ko mwasenga cyane. Muragarutse mu Burundi, bwa buzima burabandanije kujya nyene. Ni gute umuntu yarafise ishati imwe nkuko mwabivuze, uno munsi uko mbona ngaho imbere abo bana mutunze sikira umuntu ashobora kubishobora kuko ravye igiciro iki n'ibiki. Rero umugambi wo kurera abana hagati y'umugore n'umugabo ninde yawutanguje muri mwebwe? Murakoze cyane. Umugambi wo kurera abana novuga hanini ni madame yari afitaniye isezerano n'Imana. Yego madame avuye hanze, Imana yamubwiye ati uzategerezwa kurera imfubyi n'abapfakazi n'abana batawe n'imiryango imwe. Umudamu azabimbarira uko nyene, nanjye nkaraba imbere nkavuga ati none ibi bintu bizoshoboka gute, ariko reka tubisengere. Ndavuga ko ari we yatanguje uwo mugambi, hama nanjye ndawusangamo, kandi ko twari twavuganye n'Imana barabihurije gushika n'uno munsi. Murakoze cyane. Gwari urugendo rutoroshe mvuye hanze. Ni ukuvuga mu ijambo rimwe naramaramaye bihagije gusiga urugo ngo ngiye kurondera, nkagaruka ata kintu nzanye. Hanyuma mu kibano mubyumva ukuntu byari bimeze. Abantu bose baba bakuvuga, baba bakuhanga ijisho aho uciye, uriya mubona hariya heruka kuva hanaha, uriya hariya bimeze ukuntu n'ukuntu. Uyu muri ya mahera namurungikira yari afise akabotike ahantu harimo amayana y'abafunga, amajana y'abafunga mu dusashe, harimo inzembe, ibibiriti, utuntu duto ushobora twa yaradufise mu botike. Abantu bambonye aho ngaye muze genda uzana amafaranga umugore yakuye hanze ushire mu botike tudandaze, we ntubona ko ahantu hawe hateye isoni. Agashaka ati bugere kubera madame yaje ikiringo kitari bwagere, amahera ari kuri konte bloke niho twari twarayasize, tuzoyakura ko mu kwa kabiri. Ngiye kubera kuko Imana yagiye gukora igitangaza bihwanye nuko kwezi kwa kabiri. Hanyuma je nkashika buzima tukabubabo, ngasenga Imana. Uyu hambwe Imana yarambariye ko izaduha amafaranga, izatugirira neza. Imana yarambwiye ko ingizanye na w'abana benshi nirapakira. Harageze nubwo yihanganiye byinshi, harageze gihashika intege. Ye ndabona ko mu rugendo yananiwe, ahubwo ntangura gusenga shwana n'Imana. We yambwiye ko uzompa amafaranga, mbwiza ukuri arahari canke ntayo, uzoyampa canke ntayo uzompa, urayafise canke ntayo ufise, mbwiza ukuri. Nayo masengesho nasenga y'ishavu yo gushwana n'ibindi byinshi. Umunsi umwe rero ndabikonda bimuganiranye n'ukuntu Imana yagenda ibinyereka, mbona twararose amafaranga n'ibindi byinshi. Yaranwe nzambwira ngo ja ngo barakuroze muri Omani n'ukuri kose, ngo mbega ngaho majini bakuroze nzo yagukuza mwo hehe, urashobora kwitsera kuzoronka amafaranga wagiye kuyarondera ukazatayuzanya mu Burundi uzoyakura. Umunsi nacensengana agashavu senze niho nagize iyerekwa, mbona umuntu asanze ahantu ndiko ndasengera hari muri saro. Ico gihe sinarifise n'ikintu agosengerako, nasengera ku kantu kakarido twari twamanuye ku idirisha, niko nasasa ngafukamako ngasengerako. Hanyuma rero ico gihe mbona wa muntu asanze kuri kaka papa afise mu ntoki, mbona arayuguruye mu yerekwa, mbona kuyemwe amafaranga. Byo n'abantu ngo babona abamarayika ngo babona Yesu, jewe nabonye umuntu.
yugurura ya sakoshi yiwe iziya z'abapapa gusa zo mu ntoki mbona akuyemo amafaranga menshi arampa nanjye ndakiye nagiye gukanura nibuka ko nari mwiyerekwa nari nzi ngo nganda yazinge ndayabika mva hasi ndavuga ati Imana irakoze kunyishyura ibintu ndabimubwiye hari nyuma gato yirayo aho nari maze gutanga témoignage ku Mucyo Wera TV. Nuko rero numvise umuntu ampamagara kuri telefone arambwira ati hari umuntu yampaye message yawe nsanga ngahi Bujumbura kujya 13 mu Cibitoki uwo muntu niho namusanze ampa amafaranga 300 ayampaye ngo n'umuntu yambwiye ngo ndayaguhe ngo yamwe fanta ngo kubura urugendo wakoze ngo wararushe ngo aguhaye pole narajugumiye gukora ku mafaranga 300 intoki ziratamba impuzu ziratitira kuko ryari rya mbere je wenda yabonye wa muntu arambwira ngo hari urabe kwa kwiye nambwiye ntisha ngo aya maso numva ndiko ndazungurirwa ntayo noshobora guharura kumbe bwari ubwoba bwo kuyakorako ashanshira mu isakoshi yandataha umushitse ndayamweretse twagize umunezero bidasanzwe nka ariko shawe wambwiye ko bandoze ayo se amafaranga ubu naho urongera kubimbira nyangara hakumbeshera ngo Jesse nigeze ndakubwira ko bakoroze ngo nta nibyo navutse umunezero wanga wabaye mwinshi nuko rero turakomeza ubuzima turakomeza nabwiye ko Imana yambwiye kuzampa amafaranga kandi kambwira ngo uzampa amadolari hari umuntu rero jewe ntazi izina ntazi n'igice arimo ntafise ni nimero ya telefone ngo Imana yakoresheje imubwira ngo amafaranga batampembye aho hantu mwenzu ya mbere ngo nayampembe asharungikana umudamu bitwa umukozi w'Imana muri Emmanuel yitwa Barutwa nayo Ansira yaje ndondera abaza homba ahavarantora sanga nzaniye amafaranga $600 tuza kuyavunjisha mu isoko kwa Siyoni duhera aho nyene hari mu kwezi kwa kabiri hamwe ko bavuze ko amafaranga ari kuri konte bloqué madame Ansira dusanza muhira tuza kuyavunjisha kwa Siyoni dushira muri ya boutique turarangura hanyuma rero turadandaza igikorwa kirakomeza ya boutique iravuga naho ciye ntangura ibi bikorwa mubona murakoze cyane muragize neza umwanya twese dukundiye tukabana mu cyumviye ariko reka twashimire nibanze ukuntu tuganiriye ubuzima bwanyu bwo muri kahise ubuze tuzoganira ingene ubuzima bw'ubu musanze mubayeho kugira ngo tumenye ibyo n'indo ingene bimeze muri mwe n'ibindi ingene mwaruraniwe mukabona iyo mugisha Imana yababwiye byose ingene byaciye bibandanya kumbure namwe ibyo mwavuga mwizera mubwiwe n'Imana mutabona ariko kumure mwavuye mubibona muraza kwitubwiye murakoze cyane